acavuga ikosa rikomeye avuga ngo yaba yarakiri mu Burundi ntiyari kwemera ko umuhungu wiwe afungwa. Ibyo rero naho byatanguriye. Aca baravuga ati kumbe rero sasa uruhigi rwiwe rero ruba rurahindukiye. Hari ikinyamakuru akantu kandika kuri Facebook kitwa ngo imbwa itukura. Yavuze ati abashingira ibiro beri mu Bubiligi bazoja imbere abari bo baba incungu za demokarasi. Ico nanje ndagishigikira. Ijana ni ikintu ca mbere duhurije ko n'umuntu wo muri CNDD-FDD. Yego. Dibaye rya mbere kuva twagiranira ibiganiro nta na rimwe wari bwambaza ikibazo cyavuzwe n'umuntu wo muri CNDD-FDD ngo duhuze. Yego. Turagihuje. Museveni mu gushinga NRM agafata ubutegetsi ntiyayishingiye mu Bubiligi, ntiyashingiye mu Bwongereza, yayishingiye kuri tere abari wajya ku rugamba rakomandinga urugamba. FPR mu gufata ubutegetsi mu Rwanda ntibakomandiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mana yanje bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baza hehe kuri tere. Turiko turagenda. CNDD-FDD mu kugira ngo itinde yumvisha ibiganiro leta yari ihari. Mana yanje ntaho twumva Hussein Rajab yahagaze muri Arabia Saudite ko ari umumizirima ngo ariko arakomandinga urugamba. Ntaho twumva Petero Nkurunziza yahagaze sinzi hehe wewe nta n'igihugu nabona akunda kujamwo. Ntaho twigeze twumva abo ba Reveriyano bose bariko barakubwira bakomerekeye hehe ku rugamba. Abarundi turacagowe kabisa kuko nabo bo muri diaspora iyo uri kurabibabwira. Yego. Harabakubwira ngo urumva ngo nitureka guteza imbere ngo igihugu cyacu ngo ni igihugu cyatwibarutse ni igihugu cyatuvyaye. Ego simvyaze rabo uhaye amafaranga mbega zoyakoresha ico mwavuganye. Izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshe nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Rabi nabonye rero nzibira FRDC ivuga ko yahanuye drone ya M23. Wabibonye? Nkibaza niba nyine utuduce tuba tugikontrolwa na M23 ariko muri n'amadrone bakageza aho bahanura drone. Habyo bintu nabonye benshi banibaza bati iyo drone bajya kuyihanura nuko baba babiteguye bigaragare ko baba biteguye kurenza uko mwebwe mu bitekerezo. Ariko nibaza yuko ku rugamba yego nta udapfisha ndabyemera nta udahomba. Icyo ni cyambere. Icya kabiri nukuraba kerera qualité di drone, kerera distance, kerera la vitesse di drone, ke kwa ibintu byinshi kugira ngo ishobore guhanuka. Nimba ari foto nabonye ijya ni drone isanzwe na machine gun ushobora kuyihanura. Sinzi ko wari ubizi nabyo. Yego. Ijya na machine gun irayihanura. Byumvikana ko ari drone igira hafi kandi ifise umuvuduko muto mugufi. Nta gikuba cyacitse rero kumva ngo drone ya M23 yahanutse usivye yuko tanika ivyemeza turabibona neza. Icyo nicyo nibaza. Ni ibintu bisanzwe cyane. Abandi nabo batanguye kuvuga ngo ni ya FRDC yanuwe na M23. Nicyo nanjye kuvuga ko nakitwemeza ko ndiriya drone yari ya M23 naho yogombika ya M23. Nta gitangaza kirimwe kuko ijya drone ni drone ifise vitesse do croisière nto ikandi ni drone igira hafi itaduga hejuru. Ntuzigereranye nimba harahanuwe za CH4 zigira awi kilometre hejuru. Igitarenza na 1 kilometre nayo ijya ntirenza 1 kilometre kuko uyidugije ukayirenza 1 kilometre umuyaga uyijana iyo udashaka wewe
urayikondwiza urayipilota ukayitwara mu bubamfu umuyaga nawe uri kutwara mu buryo igahita izunguruka isubira mu buryo rero bijya ni ibintu bisanzwe nimba rafuadere niye twarabonye yuko hamanuwe drone yapima ibirongira bishika hafi 500 warayibonye yari ikozwe mu irangi rya jone ya FRDC none nimba ijya yarakorowe kajya kantu kuno munsi gitangaza niki nta gitangaza kirimo ni ibintu bisanzwe ahubwo ayi ata muntu yapfuye agapfa ikintu nka kirya cisi marura no ko ari perite ntabwo marura pe oya yego ariko ubundi nkongera nkibaza wa mugani ko ushaka no gusanga babivuga ariko iriya drone atari niyabo naho yoba ya FRDC nico kimwe n'ivyo nakubwiye nta gikuba cyacitse n'ikintu gisanzwe cyane uzi ko zijya zisigaye ziri munsi ya $200 cyo n'ikintu kigugwa munsi ya $200 nico nduru uzovugira makungu $200 c'est quoi ça hata muntu yahitanye nta n'igikuba cyacitse yego none se Rabi nkibaza kugeza iyi saha ndetse nabonye mu Burundi reka naho tugereyo aho nabonye umugabo witwa Reverier secrétaire général du parti CNDD-FDD yego ari we munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverier Ndikuriyo yego aho yahaye gasopo abashaka ngo gutera Burundi bari mu Bubiligi abasavye gutonda imbere ku rugamba pana kuvugira mu Bubiligi bahaze imishito n'uburobe aho Reverier yagize ati bazoje imbere nibapfa babe incungu z'u Burundi naje barandashe inshuro 9 ku rugamba ntibamurashe bamurasa ntibabaramuhishije ntibamurashe yarakomeretse ku rugamba gusa ariko none ukomereka batakorashe none ukagera yakomeretse inshuro 9 yakomeretse inshuro imwe ariko ivyo reka tuvyihorere reka tuje kuvyo yavuze kuko ivyo tugiye kubiharira umengo burya umuntu wese yaza ko na pere mu gifaransa tirera couverture answa umwe wese ashaka kwerekana yuko ewana hariwe kirumara yikwegera ko ubudahangagwa no kuba incungu ya demokrasi reka twigire kuvyo yavuze ata abashingira ibiro beri mu Bubiligi bazoje imbere abari bo baba incungu za demokrasi ico nanje ndagishigikira ijana n'ikintu ca mbere duhurije ko n'umuntu wo muri CNDD-FDD yego niba ijya mbere kuva twagiranira ibiganiro nta na rimwe wari bwambaza ikibazo cyavuzwe n'umuntu wo muri CNDD-FDD ngo duhuze yego turagihuje ndabimwemereye uti kubera iki abantu baraba bahaze baraba bihimbiye ivyo bihimbiye biyicariye mu Bubiligi baragiye muri mu nama bakagira conference de presse bakavuga ngo tugiye gushinga ikiroberi nkaho umenye gushinga ikiroberi no gushinga association y'ikinuze mbe bavyita ibiki mwebwe muvyita ngo ikirimba racize cyarico mu Kirundi mu giportugais bayita shtique wewe turakoranije amafaranga turayaguhaye ikimina nkaho umengo bagiye gushinga ikimina ikiroberi yishingwa nka kujya bashinga ikimina kare uri kuri mikoro uri kuravuga ngo urumva ngo turavye aho Burundi bugeze ngo tugiye gushinga ikiroberi ni kujya batangaza ikiroberi ni naco gituma tumaze kumenya ibiroberi vyagiye biritangaza ko bigiyeho birenga 10 birarenga kure niyo atana kimwe cagize ico kimarira abarundi bagorewe mu magogwa yahe yego kuko burya ikiroberi mu kugitangaza hatangura kwitangaza ibikogwa aho na leta muhanganye ibanza kubaza uyu muntu ninde napfuma sokoroka basi tuyage urumva ico kintu yego leta iyo ugomba kuyirasa washimye kuyirasa watoye ibigwanisho ubwirizwa kubanza kuyirasa imbere yo kubivuga kugira yo nyene abari yitaka ivuga ngo mbega uyu muntu turiko turagwana ninde ashaka iki ntabara mwamakungu mumumbarize wumvise mugaye ivyo byo kuja kwi radio ngo jewe ngo ndavye aho abarundi bageze ngo ushinze ikiroberi byayinahe icubu uri kurakora ndakikubwire
ari naho twagiye guhuriza na Reveriyani ubu uri kwegera abanyagihugu yuko ejo CNDD-FDD izofata abantu ikabagiriza ikiroberi cyaraye kivutse kandi umuntu iyo yagirizwa roberiyo ntawe umuburanira igafunga abantu abandi ikabanyuruza ikabica ngo bari mu kiroberi cyashingiwe mu Bubirigi yego tout simplement nta kindi nivyo byonyene ubushaka rero nimba bavuga ko bashingiza ikiroberi bahaguruke tubumve kuri tele mu Burundi basi tureke ko aribo bariko bararasa mugabo bafise motorora bariko barakomandinga urugamba aho d'accord kuko kwisinzima aho twagiye tubibona nta hantu umuntu yashinze ikiroberi ahagaze ya prix de 2000 canka asenga 1000 km yigeze ashika ndaguha uburorero yego ndaguha uburorero Jonas Savimbi muri Angola kugira gwane igihugu agishire ko pression kugeza aho cihebura agire na 3 quart de territoire yari kuri tele yego Museveni mu gushinga NRM agafata ubutegetsi ntiyayishingiye mu Bubirigi ntiyashingiye mu Bwongereza yayishingiye kuri tele abari wajya ku rugamba rakomandinga urugamba FPR mu gufata ubutegetsi mu Rwanda ntibakomandiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mana yanje bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baza hehe kuri tele turiko turagenda CNDD-FDD mu kugira ngo itinde yumvisha ibiganiro leta yari ihari mana yanje ntaho twumva Usenera Jambo yahagaze muri Arabia Saudite ko ari umumizirima ngo ariko arakomandinga urugamba ntaho twumva Petero Nkuru nziza yahagaze sinzi hehe wewe nta n'igihugu nabona akunda kujamwo ntaho twigeze twumva abo ba Reveriyano bose bariko barakubwira bakomerekeye hehe ku rugamba ntibari bararamye mu biro ntibagirisha conference de presse bugiye ugomba gutunga inka urisha nkazo nukuvuga urya nkazo ukaryama nkazo yego mu gihe umusirikare utaza amagogwa yiwe ntumenye ingene abayeho nawe aguhenda ko ari ku rugamba yego turabibona ngaha kujya muri Kongo Evariste Ndayishimiye ndahamya ntakekeranye ko bamuhenda ko bari kuri tele bari ku rugamba kubera nawe yabahenza araramye mu biro ariko arya amafaranga bohembwe rero abo bantu bari mu Bubirigi uti bizorangira gute nimba koko baragize izo alternative bizorangira amafaranga yabo ariwe neza ahere atamusarura azanye kuko uhagaze mu Bubirigi ukarungukira umuntu ari Bujumbura ngo wewe ngo ndonderera ngo ngaho ngo ukuntu ngo mwokwiyaranja ngo murondere ngo ibikoresho ngo bigwanisha ariko n'inzara iri mu Burundi no yankajeho hariyo ndi ndakubwira ati warungitse ibihumbi 8 by'idolari yashikira tego naraguze rungika yandi tugura ibindi kugumiza muri ivyo naho ukaja hariya mu Bubirigi ugasokoza ubwana ngo rindira ngo hirya yejo ngo CNDD-FDD turayirasa naho rero Reverend yavuze atariko mwaje mukagwana kuko nakubwiye ngo ushaka gutunga igisirikare ubu umusirikare nawe ukaryama nkabo ukarya nkabo inda zikakuzura mu mpuzu imbaraga zikakuzura ukamara iyinga utoga ukumva ingene Yesu agira neza mu ishamba aho ni utunga ikiroberi atari uko nukuri ndabahebuje ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda nta kiroberi bazokora ayikubwiye kandi bavuga ko mu myaka 2 iri imbere aribo bazafite ikiroberi mu tararasera bene muri East African ko yose East Africa kabisa hose urumva ubu niki kibaye n'ikiroberi cy'u Burundi kibaye ikiroberi cya East Africa nyine nukuri mu bihugu ibingibi by'ibituranyi ati nitwe tuzadufite igisoda gikomeye cyane kurenza ati n'ubu kirakomeye n'ubu kirakomeye abasirikare b'abarundi ati n'ubu kirakomeye ariko ni nk'ubu umva n'igisirikare si kiroberi erega n'ubu CNDD-FDD yo bigomba niyo yishe igisirikare cy'u Burundi ni yo bigomba ni nayo yocubaka mugabo urumva tugiye mu gisirikare ntitugiye mu kiroberi CNDD-FDD yogomba kubaka igisirikare cy'u Burundi mu myaka 5 yoba yacubatse mugabo ico ndiko ndaraba mbona ishaka ryo kucubaka ririke hari umusenyeri yabwiye Evariste Ndayishimiye ariko aritoza muri 2020 ati nukuri ndavye imigambi ya CNDD-FDD ni myiza cyane kandi iratomoye atari kuko mbazi ntavyo muzoshobora iryo jambo niko yari mubwiye ati uko mbazi ntavyo muzoshobora none barabishoboye
byababwiye chose dite chose fete nanje nkagaruka nkababwira ngo bo bishaka igisirikare cy'u Burundi CNDD-FDD niyo yagisambuye yocubaka mu myaka idashika n'itanu ariko uko mbazi muri iyo porogaramu ntibarimwo muri porogaramu zo kubaka igisirikare ntizibarimwo bababaye gusahura no gushira mu mifuko yabo no kwigira nkaho umengo bariko basahura ikindi gihugu. ndetse aho nabonye bamwe mu barundi bavuga ko ngo umugabo witwa Samuel ngo yabaga muri Amerika nibyo Samuel Ndayiragije ko yitwa ngo ariko akaba yaraje mu Burundi ngo akagura imiduga ngo yunguruza abantu ngo ndetse nuko yunguruza kunguruza abantu ni transport ngo yarangiza kongera ngo akajyandikaho izina ryiwe ati abarundi turagowe kabisa ati turi mu magorwa. Uyu mugabo wakora iki? Jengize iminsi muri kampanye yo gushira hanze abariko bariba uburundi ku munsi ngo ndabaronka. Uyu Samuel Ndayiragije yitwa ko atwara diaspora ndundi. Diaspora urumva icyo aricyo kwisi yose apanaga kuvuga muri Amerika gusa kwisi yose yatanguje projet rero ngo ya 50 miliyari kama 60 miliyari ngo yukubaka inzu ya diaspora i Bujumbura. Yego bamuha n'ikibanza cyagutse cyo kubaka kw'iyo nzu arasirikiye muri ivyo bihugu aratogeje amafaranga yose yakubise ku rudaha aciye yigira rero muri byo kugura imiduga ya transport no kwinezereza. La fois dernière yaguriye inka umukuru w'igihugu amuhaye ko ingabire aduhenda ko hari inka yavuye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mwabantu mwe abantu muzi ubwenge muzi vya commerce y'ibitungwa kugira ukuri inka muri leta zunze ubumwe za Amerika ça coûte ce qu'on appelle les yeux de la tête. Kuko bigusaba imparati bigusaba ibipimo bigusaba ko ubishikiza muri ferme hibanza kumenyera ibisa tuti ni game de demande. Mugabo wewe nimba yayivunduriye ha mu Buganda canke yayivunduriye muri FIDA sinza hariho ariko ahenda abantu ko yayikuye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ngaya amafaranga rero diaspora yakoranije yose ikamuha ngivyo iterambere yavuga ko agiye kugira mu Burundi ngiye yahereye ni kugura imodoka ziwe za transport no kugurira inka umukuru w'igihugu kugira mufuka amaso ntabikwirikirane ibyo bintu. Abarundi turacyagowe kabisa kuko nabo bo muri diaspora iyo uri kurabibabwira yego harabakubwira ngo urumva ngo nitureka guteza imbere ngo igihugu cyacu ngo ni igihugu cyatwibarutse ni igihugu cyatuvyaye ego simvyaze rabo uhaye amafaranga mbega zoyakoresha ico mwavuganye. Are you sure? Hari uwitwa Fabrice ngaho yaradutse avuga ko ariko atoza amafaranga ngo 110 umunyagihugu wese baba bari ndani mu gihugu n'abari hanze ngo kugira yubake ijya soko yahiye ya Bujumbura akavuga ko ivyo 110 ubu bigize umutayi wawe. Yaregeranije amafaranga arenga 5 miliyari y'amarundi aca babwira ngo nta na 4% y'amafaranga yo kubaka ijya soko ngo yaronze. Byumvikane ko ayo batanze yabaye make aho kuyabasubiza yaciye agenda yugurura microfinance yiwe yitwa Mani Microfinance kopo biba birarangiye. Abarundi rero sinzi ngo tuzokwibwa kugeza rya diaspora ndundi ribwa abari ndani mu gihugu baribwa abari ndani mu gihugu bo baragowe kuko bibwa ku neza no ku nabi. Ayakwatse ku neza bikanka ayakwaka ku nabi. Hari uwitwa ngo ni Aniseti niyo nkuru. Aniseti niyo nkuru ni bankecuru na fe Perezida Pierre Nkurunziza barongoye abadamu bavukana. Uwaniseti niyo nkuru yaratanguye ahenda abantu ngo arahunze 2015 araja no muri za Senarede aragirane mu nyuma arashingura amahema arataha kuko cyari cimye abi wabo ntanabesha sinzi nico yariko arakora yari mitwe. Ashyize mu Burundi ashinga societe ngo ijejwe kuronderera abahungu n'abakobwa ngo buzi hanze za Australia za Polonye za Arabia Saudite za Joseph abantu 70 hirya ejo bare bamwitwariye ko yabatwaye amadolari arenga ibihumbi birenga amajana 600 by'amadolari bamurekuye kwera urumva yari bankecuru na Petero Nkurunziza kwa Neva ntatonye ucu byumva ni naco gituma yafashwe agafungwa
bamurekuye mukuru wa murihira muwatiye bemera ko iyindi muwatiye nayo azoyizana ku munsi wa mbere ku wa mbere uza ngaya yo twibereyemwo abarundi umuntu wese abona ko ahimbye arahinga akantu karabati asha no yabakuramwo gute kora akantu k'umuzingi ngaha gafata abantu akayabambura imihimbiri bakagenda bakaririra muri iryo barabara bagaruka batubwira ko ubutungane buriho aho hari ico gihugu wumva kirimo ubutungane kwe ikibazo gikomeye uyu mugabo gahungu Berite Gahungu yego yari kuba yahirika uyu perezida w'u Burundi Ndayishimiye bon Berite Gahungu ico yazize sikindi yazize umunwa wiwe nayo ibibi byo yakoze ntibigira uko bivugwa kandi ntiyari yarabizitse urabona iwacu abantu bakoze ibibi ntibabizira mugabo iyo werekanye yuko ugiye gushika au plafond yo guhangara umuntu abari ku butegetsi aho rero akawe kaba gashobotse Berite Gahungu rero urazi ko yari ngira ngo atashe à l'ambassade auprès des Nations Unies niyo yari New York muri ikibazo cyabaye umuhungu wiwe yari umu officier umusuriye tena yego nyamba yitwa Prinel ibintu nk'ivyo ari mu bafashwe bagirizwa kugandagura umupfasoni yitwa Rose bagirizwa kwitwa Rose wo mu Kamenge bigenze uko nawe ko kubera yari yaramenyeye kugandagura abantu ntiyigeze amenye ko ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bwari bumushize kwibere bwamucukije haje bwa Evariste Ndayishimiye bujya kukurungika kuba ambassadeur cyangwa atashe hari ambassade baba bakwikuye yego ni nkaho baba bashaka kuba kure y'ubwo butegetsi acavuga ikosa rikomeye avuga ngo yaba yarakiri mu Burundi ntiyari kwemera ko umuhungu wiwe afungwa ibyo rero naho byatanguriye yego aca baravuga ati kumbe rero sasa uruhigi rwiwe rero ruba rurahindukiye hari ikinyamakuru iki akantu kandika kuri Facebook kitwa ngo imbwa itukura niko bavuga ko arakiwe imbwa itukura nuko ndikandaza kukakwereka urabe ivyo kandika yanditse nguki reka ndaguha akarorero kamwe mu bintu imbwa itukura yandika uca wumva ko bamenye yuko ari ukuboko kwiwe kuvyandika ni ngombwa yuko bamukurikirana kuko urumva iyo mbwa itukura nta wundi muntu ayizi ariko baravuga yuko iyo mbwa itukura ari iyiwe pe reka ndaguhe nk'akarorero k'imbwa itukura ivyo yanditse ngo iyi centre de santé ni ya Bunyoni ifiswe na leta ubu imaze igihe yugaye abene gihugu barifumbereje kuko yari bafatiye runini barifata bagafunga umuntu bagasimbira no mu vyiwe ata alternative nimwe yindi bateguye ineza y'abanyagihugu CNDD-FDD General Neva ntayerekwa umvise aho kandi reka ndagusomera ikindi kintu c'imbwa itukura ariko Burundi butwenza mu bintu byinshi pe hari ibintu bivuga he bukumikwa singira ndamburi yindi mbwa itukura n'ingene nari mfise byinshi byo yanditse nari mfise byinshi yanditse nuko kumbure nashoboye kubikura ngaha byihuta akaba ari cyo kintu yagirijwe none donc urumva amaze kwankana n'ubutegetsi bwa Neva yahisemwo nawe kubuvuga nabi cyo mwebwe muvuga ngo kubusebye nawe rero bamufatiye ibihano iyo documentation wumva iryo perereza afungiwemwo yarigeze kuritwara yahiciye abantu batagira izina yahatorutiye abantu batagira izina none nawe agezweho nivyo rero akebo kagiye iwamugarura nta kundi niyigumye ikimbabaje ntazize abo yatorutiye nabo yishe azize kucyoza leta Evariste Ndayishimiye yego none se nkibaza niba ari uko bimeze ntekereza ko abantu bashobora kuba ari yo mpamvu babihuje na kudeta se Rabi oya ugomba kukurya ntaburi imboga gukoza
kumwagiriza kudeta ni mwayo kugomba kwerekana yuko atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye kugira baronka aho bamufatira tout simplement sino ivya kudeta vyarimwo vyarimwo ni bimwe vyo kugomba nyene urumva none wofata umuntu w'umutegetsi nk'uwo atacu umwagirije ubwo biba bigoye nanone wa mugani ntabwo bavuga ati arwanya ubutegetsi bwacu ntabwo byapfa gukora atacu werekanye nico rero ugomba kukurya ntaburi imboga gukoza nizo mboga bamukojeje mbese suko mwagiriza kudeta yego kuko urumva cyo ni ikintu gikomeye cyane yego izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.